Perezida Kagame kuba yarazi Kayumba Nyamwasa yuko ari umuntu adafise karagiteri y'umusirikare adashobora koroganiza igisirikare canke ngo bamuhe batayo canke atware cyo ikindi kintu yamugize chef d'état major bigenze gute aje mapete yose y'ubugenerali yamuhaye bayamwambika ata kintu cy'ubutware bamubonye ko rero ugiye kumviriza ingene bashoboye kuvuga Kayumba Nyamwasa bakongera bakavuga P5 yiwe ko izotera igihugu indimi zabo ziravuguruza ibyo babavuze Rubaya no muri kuburanwa n'abaragabo babiri no muri buranwa na Kongo n'u Rwanda kandi wibuke yuko hari intumwa za M23 zigeze kujya muri Amerika na zone zigiye kuvuga ati muduha amasezerano tubaho ubutare bwa Rubaya club barimwo havugwemo ibintu byankanguye mu mutwe binyereka yuko mu by'ukuri muri kano karere kwibaza ko intambara zigiye guhagarara turi hende intambara bazihaye agenda ndende Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndabaga kuri mikoni cyo nyene juste sigale get of more ça et Black Johnny Black ndamutse abari kwaratwumviriza bose abanyamurenge abakongomani muri rusange bari kwarumva kino kiganiro tubifurize umunsi mwiza udasanzwe w'igenekerezo rya 30 aho bibuka intayo kwikura itariki imwe ukwezi kwa mukakaro murabizi ko abarundi n'abanyarwanda bashoboye kuronka intayo kwikukira twashoboye kuronswa n'umugani watari umugani Ludovico Rwagasore ku myaka 29 yaramaze gukora amateka adasanzwe mbega nyirihe somo kuri twe bugwaruka ariko vyongeye tubaza no kugaruka kubijanye n'ubusugire bwa bino bihugu vyacu mbega kijyana na souverinete kuriko biravugwa ku bisodo bishasha bya Kayumba Nyamwasa Rubaya n'ibindi turaza kubigaruka ko mutumire wacu nawe ubundi ni Apotre Isidore Mayahaga niwe mutumire wacu ndakura musinya ko Apotre ndabaramukije bizara kumeze neza nta musonga ameze neza ndabifuriza n'umunsi mukuru mwiza twibuka intayo kwikukira twese tuwusangire yego iyo tuvuga ati intayo yo kwikukira narijya ibi bihugu bitatu vyegeranye uretse ko hatandukanye imyaka 2 gusa Kongo yadutanze amatariki asana yegeranye yego iyo umuntu yumvise intayo kwikukira tawuri kwikukira intayo kwikukira no kwigaba no kwigaburira kutagira utegeye amaboko kutagira uwundi muntu avuga ijambo mu rugo rwawe niko kwikukira kwikukira nk'uko babivuga n'intahe yaharaniwe n'umugani Ludovico Rwagasore ndetse mbere aharanira ukwikukira ku Burundi n'u Rwanda ko gushika no muzi mu Rwanda ntibaratubwira ubundi nubwo ico cobona kidushimira kameme badubwiye nguruki ego rero kwikukira n'umutima w'ubutwari ndabora ukumva yuko ufise isoni zo kumva ko hari agasuzuguro k'igihugu cy'iwanyu ukumva wo kwitangisha kuri sacrifice supreme yo kuvuga ko utanga n'ubuzima bwawe kugira ngo ico cye cyaho gasuzuguro kave ku gihugu cyawe rero twoshimira Rwagasore kubera ubwitange bwiwe yarazi yuko azobizira gapfa kandi kindi naco nta yindi motivation yari afise Rwagasore ntiyarondera kubaho neza ari umwana w'umwami nta kindi cyuwe yarondera gisumba icari cy'umuganwa kandi yarazi yuko azoba umukuru yasanga ari umukuru deje yabigize kubwo umutima wo gukunda igihugu no kwanka gasuzuguro akavuga ati nubwo ndi umwana w'umwami iwacu tufise ibikwiye inka turavize amatongo turavize icubahiro n'igwacu dutwara mugabo abazungu bagenda bahonyanga barundi bene wacu tugomba guhaguruka ngo tuti Pakistan na nyina wundi avyara abahungu muji wanyu tugume wacu ico ari ikintu cyabaye ikintu gikomeye ndetse cobera n'icitegererezo kugwaruka gubu Rwagasore ntiyabaye intwari ku myaka myinshi yabaye intwari ku myaka mike nkuko mwabivuze muri iyo introduction yanyu ni ku myaka 29 yaratumye uburundi bwose umurundi wese ahari yubahwa ibenda ry'igihugu cyacu riduga rigahungabana ijya abakoloni riramanuka rero kuba intwari ntibisaba imyaka kuba intwari bisaba ubutwari bisaba n'ishaka ryo mutima no kumva yuko igihugu cyawe kiza imbere gusumba ibindi nibyo kuba intwari myaka 29 ubu turavye umwana w'imyaka 29 ukaraba niyo myaka 29 y'umuganwa atari umugani iyo myaka 29 uravye ugwaruka gubu n'ugwakiriya gihe murabona ko
umugenzo mwiza wo gukorera igihugu kiri muto ukibanda bo bamwe bariho nta nyambi buragahonzi ariko abarundi buno munsi ugiye kuraba tugiye kuraba president Ndayishimiye ariko arigisha abarundi baho bagikiremve bacira sheko kubaho yuko kumva ko kwikukira ari uko kwigaburira ukongera ukubahana n'umubanyi mugabo mu rugero mukeneranira atagasuzuguro karimo muri ico gihe rero turabona abajene benshi bafise iyo myaka n'umunsi bariko barakora ibikorwa byo guteza imbere igihugu no kwikurako gasuzuguro nyene no kuvuga yuko bo bari abana ataco baragera kwimarira ariko turafise n'abandi bagesayo imisururu banyina bagize iyo myaka urumva rero no kubandanya abantu bigisha mugaho bigeze turabona yuko abarundi barageze ku rugero rwiza rwo kugira ati tuzobaho twitunganirije ibyacu kuko ugiye kuraba ibihugu byinshi ntibirikukira nubwo babihaye ntahe bakavuga ati turikukiye murikukiye turagiye bagiye batagiye mugabo hari ibintu bigaragaza ko uno munsi uyu mwaka ndetse mu myaka iheze nk'itanu itandatu gutyo irashika nka 10 n'iyindi ko Burundi bwamaze gutangura kugaragaza ibimenyetso byo kwikukira kuko murabizi yuko kuva demokarasi ije mu bihugu umutegetsi ingene yatorwa n'ingene yashigwaho indongozo cyane cyane ku mukuru w'igihugu n'abandi bavuga ngo tubanza kumviza ijambo oye bazungu ko bamwemera kubera wasanga gutora indongozi turinda gutega amaboko kugira ngo baduhe ibikoresho baduhe uburyo bagire gute ico ije gituma rero badusuzura bakavuga bati mutewe tutababwiye tudashaka turamwanka tubahundi ariko uno munsi Uburundi bugeze ahantu bugitunganiza amatora bwonyene mu buryo bw'abarundi biyegeranirije bonyene ku buryo atadene bafitiye amakungu ngo baza kuvuga bati tubaze nabo ko bavyemera uwo batoye bayoboka wonyene icya kabiri nuko Burundi bubayeho imyaka ingahe iraheze atafashanya y'abarundi za mu mafaranga yategekanijwe mu bikorwa bya leta imfashanyo y'abazungu imfashanyo y'abazungu mugabo ibyo bihugu byose bumva biriko biraserebra wanashaka nibi tuhuza amatariki hari bibayeho kubera hari ibirenga igice cy'ibyo bitegekanijwe kugira ngo ibihugu byaho bibeho bategera amaboko amakungu rero abantu bafashe yo kumenga Burundi bwabwiye mu bihano mugabo hari ico bwigishije kandi buryo uvunisa cyamenya gucumbagira uno munsi ntibakizera inze barabaze ko budget y'igihugu iva mu banyagihugu iva mu barundi bonyene amahera y'amatora ni mu barundi ariko babizi yuko kenshi kuva na kera banashaka imyaka myinshi budget ya leta wasanga imfashanyo mpuzamakungu canke y'abanyaburaya iza gusahiriza kongereza budget yabarenga 50%. Ibice 51 kwijana. Ivyo byose ntabyo tukironka. Rero ni ikintu ciza cerekana yuko ugiye kuraba no munsi ijambo ryo tuzoshikizwa canke abarongozi bacu bashikiriza bavuga kwikukira rirafise ifatiro. Rirafise ifatiro kuko ugiye kuraba no mu bya gisirikare. Kera abasirikare wasanga igitigiri cinjira mu gisoda cyaye mu gipolisi cyagenwa n'abanyaburaya bakabagenera n'ibikenewe n'amashuri biga ingana ngana mugabo no munsi uravye igisirikare cy'u Burundi kirimenya muri byose muri aya mafaranga aba yarondewe n'igihugu cyo nyene kiri autonome ikigwanisho bakeneye baracigurira ntibajya kugisaba nabo kera wasanga gushikangira no ku mapingu biza nk'imfashanyo mugabo no munsi igituma ubona ari gisirikare gisa n'igiteye ubwoba muri kano karere nuko formation gishaka niyo gikora effectif gishaka niyo cinjiza ihigwanisho bakeneye bivaye n'uburyo bafise nico bagura urumva rero ubuye biragaragara yuko tugiye neza mu gihe cyiza cyo kwikukira cyo kwibuka ntayo kwikukira hariho ibintu bigaragaza yuko Uburundi buriko burikukira turi mu gihe gwa gasore yarondeye independence ya Rwanda Burundi tuvuze Rwanda Burundi ari Burundi n'u Rwanda hagiye kuraba itariki ya mbere mu kakaro igihugu kibanye cy'u Rwanda uravye ingene gihimbaza iyo ntayo kwikukira urabona bagaciro gakwirwa gasore mbo ntavyo ndigera numva kuko sinzi kubera abanyarwanda basanga bafise umuco w'ubwibone
ushobora gusanga babona ari nk'inipfurwe kumva yuko bizwi ko ukwikukira kwabo kwarondewe n'umurundi bakagomba kubihishahisha mugabo sindatega amatwi ngo ntegere neza disikuru y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ku munsi bibuka intahe yo kwikukira muzoyikodinge tuyumvirize neza twumve ingene bahimbaza umunsi wo kwikukira kuko twebwe uwo munsi twumviriza ijambo rya Rwagasore tukaje no kuntatemwa yiwe tukayunamira tukamusabira tukumviriza iragi yasize none bo bumviriza ijyande niyoza ko ryateza ku rya Rwagasore kuko nta munyarwanda yabarondeye nayo kwikukira ni Rwagasore yagiye muri ONU arekrami y'Uburundi ashaza avuze ati n'u Rwanda nubwo atabaruserukiye duhere rimwe tugende tujaha acaza zizanya ari zibiri yego uti Rwagasore yarakwiye kubakirwa ikibutso Kigali yego vraiment oye kubashwa Rwagasore kubera iki ivyo batarabikora ntabyo nzi kuko biraguye kumenya abigingeso y'urugo ntiba kurundi kandi burya urugo rwose rugira ibanga ryago bafise impamvu petete batabigira kumva yuko womenga bagiye kugira icyo bavuze mu makungu akavuga ati turibuka Rwagasore yaturondeye nayo kwikukira kandi Rwagasore mu Burundi bazovuga ati burya rero mwebwe nubwo muvuga ngo muri hasa y'u Burundi mwebwe muri ba petit grand frère ni yarondeye ntuzeye nayo kwikukira aho kandi n'abanyarwanda tubaze murabazi namwe abantu bagira ubwibone bwinshi gatoya twofuma tubihora tukavuga ibindi kandi iki nacurumva mu isanzwe burya intayo kwikukira mu Rwanda bisa nuko bayihinduye bakayisubiriza umunsi wo kwibohora umunsi wo kwibohora no kuvuga rero umunsi FPR yafata ubutegetsi niwo munsi ubona ukomeye bavuga yuko ari nk'uwo munsi usa nuko u Rwanda rwikukiye nibyo bisigura ko banga kwerekana yuko ariko bavyanka tubizi ukuri ni kumwe ukuri ni kumwe Rwagasore agiye kurondera independence y'u Burundi yazanye n'u Rwanda yazanye zibiri ashika yibahati namwebwe niridubuge ryabo rimanuke batahe bagire rimwe nabi wacu bagaragase bagiye ni Rwagasore turi mu gihe amagerekerezo twimirije duhejeje habaye ibintu bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda aho mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yamaze amasaha menshi ariko aravuga ku bintu bijanye na Kayumba Nyamwasa muravye ujya mwanya bafatiye Kayumba Nyamwasa umwe mu bagenerale bahunze u Rwanda nuba kinyegeye ku bwanyu mwavyakiye mbo bijya barakunda kubigira uko narabonye yari ujya bintu bita ngo Unity Group ni Unity kwa Unity Club Mengirongo na First Lady w'u Rwanda rero bari batumiye president niho yari hariho abantu baje gushinga intahe harimo rero mu general yitwa Ibingira nawe ubu n'umukukuruke mugabo aracakomeye sinka babandi usanga bakukuruza ugasanga barajegeye nabonye n'umugabo akomeye hazi no kuvuga rero ugiye kumviriza ingene bashoboye kuvuga Kayumba Nyamwasa bakongera bakavuga P5 ko izotera igihugu indimi zabo ziravuguruza ibyo babavuze kuko berekanye Kayumba Nyamwasa nk'umuntu w'umunyabwoba umuntu adashoboye kuba umusirikare umuntu adatinyuka kuraba mu maso umwasi ahaturutse Kayumba Nyamwasa barabamanuye bamwambura amaranka yose afise mugari mwe bakivuguruza nkivuga none President Kagame kuba yarazi Kayumba Nyamwasa yuko ari umuntu adafise karaktere y'umusirikare adashobora koroganiza igisirikare canke ngo bamuhe batayo canke atware cyo ikindi kintu yamugeze cyo budatamajoro bigenze gute aje mapateos y'ubu general yamuhaye bayamwambika ata kintu cyo gutware bamubonye ko canke abaye uko afobaganye ubu muri iyi minsi atayobotse u Rwanda canke bariko barahigana nahari umuntu azigaragara ati rero ikindi cya kabiri nuko kuntu bagenda bavuga bati rero Kayumba Nyamwasa ariko ariyegeranya azodutere ukiyumvira none Kayumba Nyamwasa ariko ariyegeranya batinya ko azobatera numwe bagiye kuvuga wa muntu tugiye kumva ingene yitwaye ku rugamba nubwo yari afise n'ukuntu Kayumba Nyamwasa atakintu yari amaze mu gisirikare none basubiye kuvuga bati agomba kudutera gute
naho ikindi gihe ujya generali bingira nyene oya ntuzeye wa mugabo w'inyenye ntuzeye James Kabarebe abigeze kubivuga haravuga ati naganda babwire Kayumba Nyamwasa yaramuvuze kabisa nawe aramudemonta amugira amapiese ashira ngaho yerekana ko ari umuntu atacamaze atawoyotera ubwoba atacashoboye bigenda uko hanyuma agaca yibaza rero none ko agaruka kavuga bati Rwanda ruriko rurasuhwa rwibaza ko azorutera ko yavuze ati uyu be n'intera hamwe abanyarwanda baryame basinzire ntibashobora gutera u Rwanda ngo bamare iminota 5 bakigwanira ku butaka bw'u Rwanda none u Rwanda rutsinya intambara ya mwe dose minute ku bantu bafise inguvu nke nkabo bo kurirwa barabwira abanyarwanda bati tugadutebwe kubereke naho rero ugira uti swati rimwe bamwerekana nk'umuntu akomeye ateye ubwoba azobatera ikindi bakamwerekana nk'uko ari igikanganyoni sinzi rero Kayumba bavuga uko ariko umugabo baramuvuze bihagije uravye ingene bamuvuze n'imyaka yimare ari mu buhungi bafise intego yo gushaka je ku bwanje ndavye inshuro bamuvuze kuko si rya mbere bishobora kuba ari kwihagarara kare ko bamutinya kuko umuntu uzi ko atakiriwe gutwara muzi ko atogutera hatokuvyura aho yijyame ngo mugwane yo kwama mu kanwa gute oya Kagame aratinya Kayumba hari ico babanyegeje mugiye mukuraba kahise ka general Kayumba Nyamwasa mukarabana ko mukuru w'igihugu Paul Kagame murabona aba bagabo hari ibintu bibiri bahuriyeko narijya Paul Kagame yavuga ko umukuru w'igihugu Paul Kagame yavuga yuko mu vyatumye Kayumba Nyamwasa uretse ko ari umunyabwoba agira ibimunanira yari umuntu yashaka intebe y'umukuru w'igihugu intebe y'umukuru yo ishaka gute kuyifuza none mu rujya Rwanda rwose baza ko iyo ntebe yifuje Kayumba wenyene oya intebe y'umukuru w'igihugu kuyifuza ni ingwara nta muntu yifuza intebe y'umukuru w'igihugu kirazira hirya ni intebe ijya nk'umuntu yagira ubuntu n'Imana gusa ntiwoyigwanira ngo uvuye ngo urayironka ntiwoyifuza ntibayigira mu ishuri ngo uvuye ngo nigiye kuba perezida je nibaza wapi oya nibaza wapi gusa Kagame nibaza ko yababaye kubera Nyamwasa kubona yabaye umwe mu bagenero be nibaza ko bakomeye bagendanye kuva mu Buganda gushikino agera igihe bagatandukana bakavuga bagafata inzira zibiri zidasa nibaza ko ari ikintu cyo wacaramukomerekeje ku mutima kuko nawe Kagame nibaza ko yiba yagize igihe agira icyizere cyinshi Nyamwasa hanyuma Nyamwasa aja kugaragaza yuko nubwo Kagame ngira yabare yaramwizeye ariko adashigikira ibyo Kagame akora ico gihe rero abonye adashoboye kumwica nkuko yagize ba Patrick Karegeya n'abandi akabona aramusize kandi araza amakuru y'u Rwanda kuva rukiri FPR kiri mu ishamba amubona nk'umwanzi kujya kwa bajya bose bajyapfunze barusagara n'abandi ariko Kayumba bashoboye kumuca mu myanya y'intoka araponyoka uburo kubona adashobora gufata Kayumba ngo amunige cyangwa ngo amupfunge akabazi yuko ashobora kuba azi igero ntuze agenda FPR yari yubatse uwo muntu n'ubundi aguma ari ngorane mesino nta kindi kintu mbona bo cyotuma bamuvugira mu bantu uretse gusa avuga ati ivyaza azobishira habona canke twayaze ibintu byinshi twapanganye ibintu byinshi umuntu ashizemo icizere nabona yuko ukuntu kumenga hariho n'abana baba barabereye abapare ntumba zisinzi donc muri ico gihe burya desebisira babaza ashobora kuba Kagame yarabaye desu na Nyamwasa cyari Nyamwasa nawe nakaba yabaye desu na Kagame akabona politiki we ntibayishigikira hanyuma bavanye baze ko bamaze kumuhusha kenshi kuba rero ataramugema kandi icyo yagomba kumwicira n'ubuhikiri muri Nyamwasa nico gituma ushobora gusanga avuga ati Nyamwasa n'ingorane hamiki naco je mushobora kwibaza ni kimwe mbe u Rwanda ko rimwe na rimwe ruvuga ko Nyamwasa nkuko ibingira numvise bivuga ati twese aba officers ngaha abagenda turazinanye twese ku rugamba turaze ko Nyamwasa atacashoboye mugabo bakongera bakavuga ati P5 ya Nyamwasa igiri dutere peut-être ko na FDLR n'intambwe zinzi nkibatsa ubwo ntiyo wenda urundi ruyeri u Rwanda rukoroganiza igitero rukitera
rukavuga yuko ari Kayumba n'interamwe babateye kugira ngo nibyo bagiriza Burundi na Kongo ko barungitse bahaye inzira abaroberi baje kubatera niki nayo nakabazo nshobora kwibaza ntashobora gukonfirima mugabo nk'umuntu yumvira ndiyumvira kuko n'ubu umuntu wovuga kujya ko ari umuntu w'ikigwari umuntu nyene atacyashoboye umuntu atagira inguvu umuntu w'umukunzi w'inda umuntu nyene ku rugamba ari fake mugabo mu nyuma kare tukavuga ati nyabuna murare mwambaye araduteye yeske ho ntashobora kuba amayeri u Rwanda rukoroganiza igitero gonyene rukitera kuko rurafise abasirikare hanze ejo bagaca bavuga bati voilà bimwe twanga tuvuga raba u Rwanda rwatewe na P5 n'interahamwe canke FDLR kandi bafashijwe n'u Burundi na Kongo navyo bashobora kubigira ko muri ibintu barimo vy'impari by'amasezerano adashirwa mu ngiro burya amayera agoma ari menshi Kagame arigeze kuvuga ati kuva muri Kongo no kugumayo byose ni bimwe tuvuga ko ugwenge ko kugira ngo barondere ivyitwazo byo kugira ngo bagume muri Kongo abandanye barondera ingene barakoresha intambara imaze imyaka 30 idahinduka hahinduka amazina yitwa gusa none umunsi wa 31 niho bakubare yuko amatazirano bagumye ya reserve babitse yaheze niho bashobora kuyita ukundi hashobora kuvyuka ukundi mugwo ugasanga ababugize ni babandi nyene none muri 96 yari yafudera yagiye gutera mu buto ntiyashingiwe u Rwanda sivyo mu buto bagenda bajanye witwa Ntuzeye Desire Kabila se uyu Joseph uyu babwiye mushaka munafudera inyuma y'imyaka 2 biraparangana basubiranamwe haca haza RCD yeske barahindutse abagwanyi babaye babandi nyene n'abayivugira n'abayitwara ni babandi hahindutse amazina RCD iraje birasubira birakwancaraye yicitse CNDP le même personne ahishingiwe ni hahandi le patron ni wa wundi mu nyuma bati ibya CNDP biragoye birabaye nabi Rurankunda baramufunga n'ubari Kigali sibyo haca haza M23 ya mbere yakubitana ku bitano Joseph yajyamena nanga ngaha Kabila biyabura udubi bagira n'amasezerano nawe ntiyashira mu ngiro ivyo bimwe bariko banabeshera Gisekedi ngo batabishize mu ngiro bavyumvikanye na Kabila kandi ubu bateza kuvyishuza bajyamanye hajya sivyo bari kumwe M23 ya mbere irapfuye sivyo hanyuma haza M23 ubu turiko ya kabiri none uvuye kuri kubugeze kuri 2 gushika kuri 3 biragoye nurukurikirana urumva rero ibyo ni ibintu bishoboka kuko kwiyumvira yuko jewe rero muri ijya Unity Club barimo havugwemo ibintu byankanguye mu mutwe binyereka yuko mu by'ukuri muri kano karere kwibaza ko intambara zigiye guhagarara turi hende intambara bazihaye agenda ndende kizirahera nta mugambi w'amahoro ntabyo numvisemo nukuri nshobora kuba numva nabi jenyine mugabo ko numvise imvugo bavutse n'ingene buri yanta ikiya kiganiro bariko baraganira mon frère izi ntambara yose nibaza ko zigiye kurangira hashobora kuba agahengwe ariko iyo hari agahengwe abantu baba bari kwitegura kugira ngo basubire izi ntambara biragoye mubwira abantu bwaye biragoye muvuze ngo uvuga bavuze burya Unity Club biragoye kabisa iyo mvugo ntandemesha aya wapi ubwoba mwabo nta ubwoba bwose ngira namba oya ariko icyizere cyatakaye bose ugutakara burundu kuko bwa mbere hari intambara zo giti cy'umuntu hari intambara rusange hari intambara z'ibihugu n'akarere izi ntambara uravye ingene bagiye wewe uzosubiremo neza wugaye amadirisha ijya Unity Club usubiremo neza iyi nyene iyi
iheruka iyi Kagame yarari uyusubiremo neza ibyo bavugiye ngo byose ugenda uvyegeranya ubifatanya n'ibyo waruzi n'ibyo wumviyeho ubifatanya n'ibyo wicura canke ibyo wikeka uzosanga intambara ari ndende agenda yayo si wapi iracari ku mapaji ya mbere biraguye nico gituma buri gihugu cyose rero yuko nabibonye cyane cyane Burundi bwacu ni bukomeze bugure ibyo kurinda abaturage abanyagihugu izi ngabo zaho zicunza amahoro n'umutekano tukaba twitembera gutya nibasubire formation bagirishe n'abandi bagure n'iyindi myugariro je narabonye abahungu baharuguru baragoye kiya kiganiro kirimo ibintu byinshi uravye Kayumba amaze imyaka irenga 40 oya nta bya Kayumba uravye ingene bavuga irya ntambara yo mu buseruko bwa Kongo oya nawe urasubiramwo wumviriza n'abandi barumviriza hari ibintu byinshi byavugiwemwo bishobora kuba nka detonateur y'ikindi kintu imbarutso abantu batakwicaye ngo bagere ibibazo neza ahantu hazokwama hava ibintu bigoye nakurahiye gira amahoro ari umu professeur yitwa Innocent Bano duhera gukorana ikiganiro yavuze ati kano karere karakeneye shock kugira ngo gashobore shock yarabaye shock yarabaye si sawa byoroshe happy biriko biraza mu gihe ni unit camp yabaye mu gihe oyo yireke yege ntuyibaza ko n'ibindi bibazo byinshi umuntu wese ariyumviriza mugabo agira icyo asigarana mugabo agasorobo kabisa turi mu gihe mu buseruko bwa Kongo intambara zashoboye gukomera Minembwe nahegereye Rubaya biravugwa ko umuriro uri kuraka kabisa ariko izi ntambara n'ubu bivugwa ko Trump yafashe mu minwe iki kibazo ubona kimeze gute kuyu muriro muri kino gihe ubona ko FARDC iri kurahushura biboneka bo intambara zozo urumva yega bari kuruga abari kuruga rw'intambara so bagwana hagwana babatumye biciye mu mabiro umwe wese nimba atarabona ko inyungu ziwe zirisekiriza canke zitariko ziratakara aguma yagitiva biwe kandi nta makuntu uze Kongo nayo ntiyoreka ngo ivyayo bigume vyibwa bigume bisahugwa afise nico kirindi yatijwe na Amerika cyo kuvuga ati burera amasezerano twarayasinye ngomba gukontrola imbibe zanje zose biragoye burya rero biragoye kuko iyo Rubaye uri kuravuga ni Rubaye igoye biragoye Rubaye igoye gute iragoye none batanguye kuvuga ngo bagiye ngo gufatira ibihano n'abagira ntuzeye abashorera ubutare mu Rwanda na rujya Ruganda ijya rafineri yako n'abayikoreramwo bose uri kuribaza yuko nka 70% yabuye butare buvaye sahiro bayanye none babonye umuntu apfa dasamvye ntibikunda hajya uzurabe nk'harya abayahudi n'abarabu bakubwira bati twese twariteguye iraso rya nyuma rizojojotera haya kurya muzigiti ka Yerusalemu ariko n'ubu byananiye kubaka ijya ngoro hariho ibintu bavuga ati ibindi byose ko kumvikana kuko rega ahantu muri yimvye gutari imyaka 30 aba yamaze gufata ko ari tongo giyo kumubwira ngo cugiye urarugiye shabi yakowe agira ati ndagenda muga ngenda nyine naniwe ndakorogana mpaka nanje muri mikora mbe ndatwana duke mugabo uko biri kose Kongo mu gihe gifise bijya bya Rubaya kae ikeye gifise ya mabwa rouge ya mabwa di Kongo ikabi kimeze yimbura ibiraya bingana kujya hari ameza no kivu byose byahora bitranzita bica muri Rwanda kubabwira yuko bahevye burundu hari igihe bavuga bati n'ubundi no gupfa n'ubundi kubibura rwa rundi rupfu tugome duherereye bacha bagitiva abahungu babo hari atirasana rero Rubaye hahora ahantu bariko haribwa n'abantu bari 3 ku munsi hana tanamba ari kuraba none mu gihe Rubaye ari 723 tuvuge ko arasanya hagati ya indena
mu gihe Rubaya tubona na FARDC none si ega Rubaya no muri kuburanwa n'abagabo babiri umwe avuga ati ni banje undi ati narawuhawe no muri muburanwa na Kongo n'u Rwanda kandi wibuke yuko hari intumwa za M23 zigeze kujya muri Amerika na zone zigiye kuvuga ati muduha amasezerano tubaho utare bwa Rubaya urumva gushika uno muzi peut-être urubanza rwaracitse mbwa ntirurashikirizwa urubanza kwarabaye ariko uri muri gasambura amanza birakunda imyaka 30 w'imbahari harateba mugani wa hakabagwawe biroroshe yuko habaho amahoro yabo Rwanda canke Kongo none iyo umuntu atsindiye itongo yo haririma nyene jya kaza kariburana karimutsindako sivyo sentare kavuga ati wewe urahatsindiye umwe itaraje kumushikiriza none wahora harima ntabandanye mpaka abacamanza bashize akavuga ati wewe turari mweguriye turamupimiye nahiwe nje nivyo ntibazo barabivuganye Washington mugabo barindiriye ngirango ko hari ibirori byo gushikiriza bati Kongo hegukire kandi hasanga hari muri Kongo nayo sino abanyarwanda bashaka kuvuga ati nta rupfu rubi ruzosumba kuba tubuze Rubaya twofuma dufata Rwanda hako dufata utimba Rubaya hanyuma abandi hungire bashoje kuvuga igifaransa bangorana bwa rusasu riko racibiti hariya yaho azokwega marere haje menshi uti ugufa ku Rwanda niko rutagira Rubaya none u Rwanda rubuze imfashanyo rwahabwa n'Ubwongereza 60% ya budget y'u Rwanda yava mu Bwongereza sivyo baranangananza bafatiye ibihano igisirikare cyabo bafatiye ibihano abagenero bafatiye ibihano ubutunzi kuko inzahabu n'amadiyama n'ibiki byose donko yamabuye y'agaciro niyo byinjiza amafaranga none wewe wumva u Rwanda bwati none umuntu akwishishije inzara no kwishaka kurasa ugapfa urupfu rwiza n'urubu havuga ati wopfumura upfa ugaherengetera hako wicwa n'inzara warigeze kwigaburira abantu bameze uko ati gupfa ni gupfa ni impfu zibiri duje ku munzane duhitemo urupfu ruwe dupfe tugwana hako dupfa twishwe n'inzara ati kahise kazobivuga none ariko birashobora gukunda yuko Kongo burya ubutunzi buhari abegereye Kongo bashobora kumvikana ubutunzi buhari tukabusangira amahoro Kongo yabifise abanyekongo byokunza sinzi ko bumva icyo mvuze Kongo yaba rifise abanyekongo ibya Kongo vyobaye ibya Kongo mugabo no musi uravye Kongo abanyekongo bayo niyo basa nuko batuma Kongo imera nkuko Kongo imeze ubu gute none gutegwa n'abandi bantu bakiha ibyanyu mubona ntibabasumbye ibigwanisho ntibabasumbye abasore ntibabasumbye amafaranga Kongo ikananira kwirukana abanyarwanda ngaho imyaka ingahe bakubitana we wumva Kongo nizotabagwa nande nabuja kuyifasha none hari umuntu yoza kuvuga ati wanyu natewe ngo ufashe kugwanya umwansi wowe ugacufata ugacusimbura ubukiro ukansiga iwawe jenyine akoreye nsiganda Rwanda nawe wahataye Kongo igomba gusubira kwigisha abanyekongo bakamenya ko Kongo ari yabo tibishoboka ko ngene byumvikana ingene igisirikare cy'u Rwanda uno muzi canke umuroberi yaforomwe n'u Rwanda aho y'Urwanda n'u Rwanda yirukana abanyekongo ku butaka bwabo bakabagira baja bakemera bafise ibihungu ubiravye n'ibiboko bivyimbye kuri aho wogira uti ibi bigabo naho vyo gwanisha amaboko vyo kubita abantu mugabo wapi iyo bataja kubona barundi bagira ati dutabare ikibazo ahubwo abakunda Kongo niba banze bayiha abanyekongo kuko abanyekongo naho bariyo sabayo wapi kono ubu FARDC kuraronka ingufu wapi kabisa ziri ingufu bavuze ko ari z'abarundi bariyo gusa kubona naka kanya M23 kurawukera umuriro tuvuge ko dushaka kugira icizere yuko abarundi bashaka gutuma abanyekongo by'ukuri bagaragaze barabe mugabo bumva
biragoye Kongo ntigira abanyekongo hari amavalere yerekana ko umuntu hari amavalere kugira umuntu abe patriote ateza kugira biroroshe muravye imyaka 30 nene bari warumva birigo bararyana basubiranamwo ngo twewe ngo turabarwanda fone turabanyarwanda mugabo ngo turabavuza akaranga mutima wakaranga muntu kikongo ntibiba nta muntu agira ibihugu bibiri nta muntu agira intwaro zibirayoboka ugira imwe wagira n'igihugu kimwe ugomba gupfupfira kimwe mugabo umuntu agombye gusambura Kongo akayisambuza amaboko y'abanyekongo biroroshe Kongo rimwe idashobora kwicara ngo ibone imenye umwanso wari we aba infiltre bari muri Kongo bakaba basumba hafi la moitié y'abasirikare bariyo cyangwa abapolisi muri leta muri inde ugasanga abantu barira habiri biragoye u Rwanda rwagiye ukari urabizi n'abanyekongo batunze bubaka i Rwanda n'amabanki babika muri Rwanda uwo muntu yarabamenye kwibaza rero ngo uramwirukanye byukuye azi ngo ni icyongereza kivuzwe n'umunyamerika ari Washington iyo byose avuga ati nta munyamerika ari muri Rubaye nta mwana w'umunyamerika ari hajya mu Irucuru Chezo zobomana wanashaka nibana avuga ko rigenda bihakane mvuge nteka n'abanyekongo bigwaniye ubwabo cyo murambeshera kubona Tshisekedi yari yahicinzira abakongomani yuko agiye guheza ino ntambara akaba ataziko ntaca atakoze ariko nta basirikare yatwaye ntaca atakoze kabisa yego mukuri gwashobora kuba mwiza afise n'iryo shaka ryo kugwanira igihugu no gutabara igihugu muga mu gihe hasanze hari abantu bari korompe bari kumwe nabo azobishobora gute ko atari waja kuri front se waja kuri tere namwe nsoma ngazi nduke mana ariko ndaraba ingene yabaye trahi par certains généraux abantu bose yashizemo ama confiance asanga finalement bose baramubeshe bakorera inyungu z'u Rwanda baramaze kugugwa abandi aho gukurikira ico barahiriye bakurikiye Kabila ntakiri president tugasanga ni ujya mutamba arafise ishaka ryo guhindura igihugu arafise n'inyota yo kubona Kongo aho gasuzuro kayivako abanyekongo bari aho kibazo kiri umwambakirwa n'abagabo kubona ishize rero gishize muri Trump naho nyene kugira mufashire no rugamba Trump warashaka arakoze bitari bike uravye aho bigeze hari bimwe bakora mugabo ibyo birobere bikora mugabo usanga bitinya bitahari imirongo batarenga Messi no yo utaba Trump bakabandanya bakora uko barakora ata muntu yame ata muntu abateye igisure ziba ari ngorane habari intambara zeruye gusumba umunsi n'abapfa bari benshi nubwo atari bakeneye umunsi ariko ziba intambara zigeze kure mugabo no muzi ayo wati igisure cy'umugabo gihakuza bunini nako kantu nyene kakora Washington bavuga ati twosuzugura ryavuzwe n'umunyamerika yo tubigirira nabi nta bindi hatari umurongo utarenga nico muravye kazuza ka M23 iyi ya kabiri muravye kahise ivyo katwereka ingene intambara zagiye zahindura uko zitwa murabona iyi ntambara ya M23 kabiri garukira he ntavyo ndabona neza ntavyo ndabona sinzi ko baziropfira bagasubira i Rwanda sinzi ko bazopfira bagahera ntawe bimenye kuko intambara zitarahagarara ngo bicare bavuga ati none ko intambara ihagaze kazoza kabaye bahora bayigwana kabaye akahe mu gihe hatari abantu uzeye kubashira mu ntuze mu makambi canke aho begeranirizwa muri zone de cantonnement batarabaka ibigwanisho batarashobora kubona abazoja mu gisata mu gipolisi batarabona abademobilize we wumva kazoza utanga ukavuga kayo uno munsi uvuga ngo wagakuye reka turindire turi mu gihe uno munsi nyene Kongo vy'ukuri ihimbaza inta yawe kwikuka igihugu ca mbere novuga gifise ubutunzi bwinshi ariko kiri mu bihugu ubwo butunzi kitaburonkeye amahoro muravye neza murabona ko Kongo bijanye no kwigenga kwayo no kwikukira ushoboka mu gihe
haciye imyaka myinshi buno buseruko bwa Kongo hari n'ababwita ngo ni ubuseruko bwa Kongo kandi ntabwo ari kwibera muri Kongo. oya mbo nta wo baca intege cyangwa abahebuze mu gihe burya y'indongozi ari nziza ikaba ifise ibyo ishaka gushikana kw'igihugu kandi akaba ari umuntu adacika intege abana yagerageza kugira ati ngo ari nta mbazo zishoboka kugira ngo Kongo ihagarare ku wundi murongo kazoza kabo cyangwa guhindura Kongo biri mu maboko yabo nta wundi muntu. api tuba duse n'abasozera ikiganiro cyacu tuno munsi. Hakogwa iki uno munsi ibi bihugu vyacu vyibuka intayo kwikukira umurundi umunyarwanda umukongomani wese yumvirije kino kiganiro yosigarana iki n'urero harafise kugira ngo ino ntahe incungu zabayeho ziritanga kugira ngo dushobore kwiro umwe wese abandanya yibumbatiye. umwe wese aharanira amahoro ahari hanyuma umwe wese akunda iwabo igihugu canke umutekano w'igihugu nivyo hari abo tubona bawuharanira gusoma abandi bakanawugwanira bakanawupfira ariko mu vy'ukuri buri murundi wese akwiye kuba ingabo y'igihugu buri murundi wese akwiye kuba inyamiramabi umurundi wese akwiye kuba umuntu akora iperereza yo kumenya amakuru aho umwazi yozanana umurundi wese akwiye kuba umwubatsi w'amahoro kuri mugenzi we. Nibaza yuko mu gihe dufise indongozi nziza zitwereka iyo turiko turava n'iyo turiko turaja wagomba kumenya ngo amaboko y'iryo yerekwa rya Perezida Ndayishimiye ni jewe ni wewe twese duhurije hamwe umwe wese mu byo ashoboye no mu byo afitiye impano tukubaka igihugu twese. Iyi ntahe yo kwikukira nyakuri twoyijamo kuko burya kwikukira politiquement mugabo utarikukira financièrement hari kwikukira utarashikako burya la politique de la métande ntiyerekana kwikukira ku muntu kizire gusaba kuko hajya la main qui donne iguma ya midi supérieure à la main qui demande. Ni vyiza yuko rero abantu bumva akakama k'umukuru w'igihugu bavuga bati twese mu iterambere twese twahagasuzuguro twese twumve ko turi ingabo z'igihugu cyacu umutekano raturaba iterambere raturaba ubumwe bariko baradushiramwe tuteza kubusigasira twese ikintu cyose cyoza gicanishamwe abantu umuntu wese akama ari hafi kugira ngo aciyamirize. Rero tureke kuba basesa nkuyoze ejo ngo tubwigwe uko twokwifata tubwirwa n'abatatubabaye canke ntabwo tutari kuriwe kumvira tutanategerezwa kumvira ejo ngo tuzosanga twebwe twisamburiye ko nkimena. Ni vyiza yuko iciza dufise tukigumana. Leta yaduhaye amahoro iduha umutekano itwereka ibikorwa by'iterambere itugira umurundi twese aho tuti ivyo utandukana byose bive hamwe bivireho rimwe nta moko nta madini nta migambwe umugambwe wose mukuru ni igihugu idini rikuru ni igihugu donc abantu bose bakumva yuko bose ivyerekeye iki gihugu bibaraba. Aho niho tuzoba turiko turafasha intego zacu kudushikana muri rya terambere kwiterambere burya rivuze Perezida Ndayishimiye yavuze ati umunwa wose uronka ivyo urya n'umufuko bika amafaranga burya umuntu atagusaba ivyajya afise n'amafaranga yo kwigurira ico ashaka uwo muntu ntiwoza kumuhagarara hejuru mu bw'ibyo ushaka nta n'amategeko ushaka kugira ngo muyobore canke umugire umuryango akwemerera avuga ati ntacyo nakuronderako turakundana mugabo twubahane turabana mugabo twubahane tuzokorana ariko twubahane. Muri ico gihe niho kwikukira kuri niho ugira n'ijambo burya haje wumva ku isi hari ibihugu vya rutura nta handi babirabira ntibabirabira mu makaruvati y'abarongozi babirabira muri how much igihugu gifisa ngahe aba bagabo bafise iki bamara kubona muri abagabo bijunya n'ijambo bavuga ati nabone turabakeneye kubera bageze kwitambira imeze kunuku kandi iyo baje wacu ntibaza gusaba baza gukora business baza muri win-win. Ico gihe igihugu rakiduza aho ati bavuze murumviza ijambo yanaka bugera muri za nations ni canke byabaye ngo n'amaje kombira ko si bose bajaye akantu kambere barabirako ubutunzi yego pre
dukura amaboko mu mpuzu ubutunzi burya umuhungu yifitiye ibihumbi 10 kuri umurango ubu turi kumuha aca muri villa agenda aravuza uruhwa ntatinya polisi ntatinya umuntu n'umwe avuga ati mumbize aba yumva afise ibiro avuga ati none je nta muntu ndiha uno munsi akumva n'ijambo ntiyori kunyegeza ahubwo kiri ku mutima kubera avuga ati uko acakira kose mwaje mafu ntacyo ndamusaba hajya le vrai pouvoir c'est de l'argent ni l'argent n'amafaranga uvyanku vyemere umunyamafaranga arubaho umutunzi muri quartier baramwubaha gusuma nyumba kumi canke umukuru w'ibarabara sivyo none ntavyo mubona chef de quartier barashobora kutamwemera barashobora kumusuzugura mugabo umutipe yambariye butone kambiri yicaye kwibabaza yuko afise amamiliyoni bose bagaya amahoro mutaba wicishije bugufi n'ikabutu uribaza ngo nekubera iki inzingwa gusa kugira twibahirize turondera inzira yego kugira ngo igihugu kibe igihugu cyubashwe mu bindi bihugu ubwa mbere gishaka kwicungerera umutekano nta muntu akivogera kiba gifite igisirikare gikomeye iperereza rikomeye n'igipolisi gikomeye icya kabiri abene igihugu baho barafungura abana biga neza abantu bafise sante systeme de sante imeze neza ibi byose n'amafaranga urabyumva bamara kubitondeka bakaraba bakavuga ati nta aba bantu mushatse mubaho kuboko muramutse kuko muzokundana mushatse ntacyo bagushaka ko utemeye barakureka nibi rero perezida avuga ati pa question mwese mu kazi kwiza umwimbo burya umunwa abantu bose bafunguye akababuze n'igihumbi ku ruhande kuza kumubesha ngo utere ibuye naka ngo ndagusorora ibiyere ku mugoroba avuga ati ndabyigurira aba jeune ubona bariko barakora imigambi y'iterambere kira nibo bakoreshwa mu hugumura abandi nibo abanyepolitiki bamwe byacanze ntabwo ati je nzobika amafaranga y'urumogi n'ibiyere nihere bya bihungu bije gutera amabuye banaka tugumuke uno munsi uravye abahungu bafise imyaka 25 20 ningahe bafise amamiliyari kuri konte aje mu bushinwa kemporota ibintu canke muri Turiki akazana ibintu ku mutahe wiwe abo uje kumubwira ngo ndakumvira ndakwibwisha politike yanje ngo tugwanye naka avuga ati umwe ndagukura ni vyiza yuko rero abantu bumva iterambere rikura agasuzuguro k'impande zose ndabashimira cyane nyakubahwa naenda bakenguruka yari iteka ridasanzwe murakoze nawe kunizere ko n'ikindi gihe nitwababagara mu byo twitaho yego nta kibazo dukura amaboko mu mpuzu nta kindi kizotuma kubaha atari ubutwari n'iterambere ryawe kuko iterambere ryawe irashobora gutuma naho utabuhari babona igikorwa ati nticyanaka maze kikakuvugira kuri mikoro jewe nyene Juste Gale tubifurije intahe nzi umunsi mwiza n'intahe nziza yo kwikukira tusubire tuyibuke umwe wese araba ko yikukiye mu iterambere ryiwe mu rugo rwiwe eka no mu bindi byose gisabwa kugira ngo ashobore gushika ku ntego ziwe ndabwira ati bye bye salavista ushura umushuro kushura none